mu gihe yari mu kuva kuri iyi si ngo asubire kwa se wiwe, Yezu yabariye abigishwa biwe ati, uko data yankunze niko naje nyene nabakunze, nimugume mu rukundo rwanje. Nimwazigama amabwirizwa yanje muzoguma mu rukundo rwanje, nkuko nanje nyene naziganya amabwirizwa ya data nkaguma mu rukundo rwiwe. Ndababwiye ivyo kugira ngo akanyamuneza kanje kabe muri mwebwe bwite, maze akanyamuneza kanyu kuzure. Ngira ibwirizwa ryanje, nimukundane nkuko nabakunze. Ntawe ushobora kurusha urukundo uwiguze abagenzi biwe. Muzoba abagenzi banje mukoze icyo mbategetse. Si nk'ibisa abasuku, kuko umusuku atamenya icyo shebuja akora. Ndabisa abagenzi banje, kuko ivyo nabwiwe na data vyose nabibamenyesheje. Simwe mwantoye, yamara nije nabatoye, nabashinze kugenda ngo mwami icamwa, kandi icamwa gihoraho, kugira ngo data bahe ico muzomusaba cose kw'izina ryanje. Ico mbategetse nuko mwokundana. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Nkuko twatanguye imusa tuvyibutsanya, turiko turibuka umutumwa Mathias umutumwa twumvise mukungeneye mu gisomwa ca mbere, yatowe ngo asubire mu kibanza ca Yuda. Suko womenga Imana yamutoreye mu muhamagaro wundi, afise umuhamagaro wiwe, nuwo muhamagaro nyene wo kubogura urundi muhamagaro wanse. Imihamagaro y'Imana iri kwishi. Umukama twese arafise icyo adutorera, agashaka kandi no kudutora kugira ngo aduceko ngo igikorwa ciwe kibandanye, aho ushobora gusanga uwundi caramugoye canke caramunaniye. Ni nkuko n'umukama ashobora kudutora kugira ngo twunganire abandi. Hari igihe wamusanga umenga umuhamagaro wacu umenga nitwe twoca dushoka tugomba kuboneka, ariko umukama akagutora akagira ati, we nagutoreye gushigikira ubutumwa bw'uriya, kuko ubwo butumwa bwawe niryo teka ryabwo, uriya nawe atagufise wewe ntibikunda. Cyane cyane mwebwe mwese mushigikira ubutumwa bw'uwundi, aho hantu muhagabire cyane. Ose ubutumwa butoroshe, kuko n'ubutumwa bwo kumva kuri kurakora ko kuri mu kibanza cawe, ariko ugategerezwa gushigikira uwundi ari imbere yawe. Abantu b'abasecrétaire mushigikira abadirecteur, nuko duciye tuja mu buzi, mugabo kandi n'umuhamagaro, kuko tuba dukorera ineza y'abana b'Imana. Ni nko ngaha iwacu ku radio, coordinateur agashigikira ubutumwa bwa president, administrateur agashigikira ubutumwa bwa coordinateur, responsable de rédaction agashigikira ubutumwa bwa père directeur. Kuko ushobora gusanga, ushobora kwihenduka gira uti mafu ni wabibazwa, ugasanga ukagira gutyo uri kutakaza umuhamagaro wawe, uri kutakaza iteka ryawe. Kuko ubwa mbere n'umukama aba yaraguteretse ngaho, nubwo igikorwa ari cyo kunganira uwundi, kandi ubuhushi igice umukama aba yaragutoreye. Ukabona yuko Mathias nawe aje kubogura umuhamagaro, ikibanza gisa nk'icyari kigaragara, ingene umukama adukeneye kugira ngo ubutumwa bwiwe ntibubure ababurangura. Twibuka abantu dutana ubutumwa abandi, barabibona bazobikora. ugasanga turibagira yuko ubutumwa
ko ari igikorwa cy'iteka umukama yashatse kudusangiza. Umukama yashoboye kubikora byose, ariko ntavyo yashimye uko. Yashimye yuko tubikorana nawe kugira ngo twumve iteka adutera ryo gusangira igikorwa cy'ubukiriro bwacu nawe. Ubwa kabiri tugaruke kukumva ingene Matiyasi atogwa. Petero nk'urongoye abandi arumvise uwo muhamagaro wuko hatoguma ikirohori, hatoguma ikivide aho hantu Yuda yarari. Mbega mu butumwa bwacu ni hehe tudisena yuko hari ikintu kirangaye, hatugaye neza, hadahagaze neza? Urongoye abandi mu butumwa uwo mwitwararika arawuhorana. Ariko mu kuhuzuza Petero nagiye akagira ati jewe ndi chef ndateretse naka. Uyu urumva wewe turakundana nzokoreka ingene ndagufyondera akano ndahagushire je hajya ndahambaye. Mu bana abantu barabaza bakagira bati pati urazi wewe ko dupfana vyinshi, ndafise umwana wanje ashomereye nta hantu wo mushira ngaho mwiradi, ninde yaguhenze ko aruko bigenda? Suko bigenda amusamiriza bigaca mu muvukano muri collegialite y'abantu benshi. Petero ntahagurutse ati jewe rero de mon propre chef, murazi ko umukama yampaye ubukuru hagati yanyu ndateretse naka. Mbere muze murabe imigwi myinshi, ama association, imigambwe, ibiki, amashira hamwe, ubuzi buza gupfa kubera yuko abantu canke bagombye gukoresha nogira nti igihagararo gusa, ugushaka kwabo kora bakuru, akagenza itwe gusa n'itima, ntakoresha umutima ngo akoresha ubwenge neza. Ugasanga uwashizeho niwe aje gutema igiti yicayeko. Ibintu vy'amafinite ataho bihuriye na gato nubwo butumwa. Mwumvise abandi bose hamwe na Petero cagira bati umuntu afise iyo competence yuko yagendanye na Yesu kuva gitangura ubutumwa, aramuzi. Abo bantu mwacukangije mu buzi nababuzi kuko yateye ugwamo gose mu mugambwe, agaharana gose, ivyo bintu arabizi. Igihe turiko turasoma aya majambo y'Imana ntituyasome twiruka, ni nka mukubisoma mwabonye yuko bishika ngaho. Biradutera ikibazo ingene tugira amarecrutement, ingene dushira abana bariya mu bintu biri mwinyungu ya bose. Aha mbere harimwo n'inyungu y'ivy'ubwami bw'Imana. Nk'ubu sinogenda gufata ndafise batoyi banje bakuze bashomereye ngo cenzana ntereke mu radio ngo nuko arabi wacu. Oya, babanza kuboneka yuko ari abantu bagendereje, bagendanye naho hantu aje gukorera kugira ngo agire icyaha mariye, bibonereho kuduza ubuzima, kuduza ubwami bw'Imana. Hariho igihe ubona yuko akantu k'urunturuntu kaje no mu bantu b'Imana, ariko si ivyo gusa ngo bagaca basenga. Kuvya abantu bazirikana baraheje kuzirikana, ariko bagaca basenga bakabaza mutima w'Imana, kuko umuntu arashobora kwihenda, kuko umuntu agarukiriza hafi ntashobora kumenya akari mu mutima w'umuntu. Mwumvise ingene Petero agira ati basenga bagira bati ngo niwe umenya akari mu nda y'umugabo. Kuko uyu munsi usanga n'ibintu mbere n'ivy'Imana hari abantu bavyinjiramwo agaharana akaboneka umenga n'umuntu abikunda, mugabo ari kuri misiyo yo kubisamburira indani, muchezo wa ndani, ari kuri misiyo yo kubisamburira indani.
ivyo vyogora gutora, n'Imana ibimenya. Uwuje mbere afise ico akihenda kinjira mu bantu basenga mukuri, vyo nyene biramugaragaza, ahubwo akamaramara karya imvumba gusumvya, kuko ntushobora kwinyegeza uzanye umwijima, uzanye ubukozi bw'ikibi mu kintu gikorera ubuninazwa bw'Imana. Puissance y'ubunazwa bw'Imana iragisanzaza, nubwo Imana izi kubigira yitonze. Imana ikakurindira, ukibaza uti abantu ntaco babona, bacemwo n'ibigugu, ntavyo babona, ariko umunsi urizina Imana yarakwihanganiye uko ishobora kose, wewe nawe ukaguma uyikora mu jisho, impera n'imperuka biraguhinduka, impera n'imperuka biraguhinduka. Ahari wagize ngo ni wewe umenya akari mu nda y'umuntu. Naho mbona n'igihe twinjira mu seminari ukabona abantu tuzanye ibyifuzo byinshi, ijya myaka myinshi tumara bagira turi ubupatiri, ikazira bayungurura mu byifuzo byabo, kazibona arashitse ahantu agongana n'ikintu kidahuye n'icyo yashaka, bikanka agafata inzira yiwe. Atari uko baba bafise ibyifuzo ye, mugabo ni ibyifuzo byiza mugabo bitajanye n'uwo muhamagaro. Mu rukundo bakamufasha bati, aha hantu bujya uko tukubona wewe ntihakubumba muco wumva vy'ukuri cy'umuhamagara Imana igufiseko, tumbereye inzira byo gufasha. Uruhara rw'Imana igihe turiko turagomba gutora canke mbere no kurokrita, gushiraho inzego izina ziriya kugira ngo bize koko ari bikorera inazwa ry'Imana, bikongera kandi bigakorera inyungu rusange. Mu kwibuka abatumwa nk'aba batanze ubuzima bwabo ngo bitangira igikorwa cy'ubwami bw'Imana, bitangira ubukiriro bw'abantu, n'akaryo keza kugira ngo umwe wese asubire kugaruka azirikana umuhamagaro wiwe, azirikana ubutumwa bwiwe, azirikana igikorwa ciwe. Aho hantu warahateretswe ubwa mbere kubw'inahazwa ry'Imana. Cara neza mukurikire, kubw'inahazwa ry'Imana. Ubwa kabiri warahateretswe kubw'inyungu ya benshi, ya bose. Kimwe bita kandi mu kilatini la res publica, le bien public, inyungu ya benshi. Ntuzura harya wiba ugira uti ntawambonye. Ubu buzima uko Imana yaburemye, nicyo gituma waramwumva hagera igihe meme l'histoire igasubira ikabivyura, kuko wayishizemwo, wayitekeyemwo ikintu kidashobora kunywana nayo. Naco gituma vyiza umuntu yakangutse akabona yuko hari ahantu atavyifashemwo neza, akaza aragorora, Imana ikamufasha agasozera neza, naho yoba yaragiye aracumbagiza. Kuko nubundi nta nibwo tubikora nk'abamarayika, ariko umukama ngo ari kumwe natwe kugira ngo buke buke tuze turatumbera ishaka ryiwe, dutebe turishikire, nubwo twogenda tugwa tuvyuka. Gusa umuntu ntabigiremwo umutima mubi nkana wo kugomba kugira nabi, wo kugomba kurya abandi imitsi, wo kugomba gucamwa abandi, wo kugomba kurunda no gukebereza ibintu iwe. Ugasanga abantu turi mu buzima nk'abasakuranwa ubuzima, ntituri mu buzima nk'ababusangira n'ababukorera hamwe, tukabubamwo nk'ababusakuranwa, nk'abarya imitsi abandi. Ubwa gatatu wahateretswe kubw'ubukiriro bwawe. Ni wakoreye inahazwa ry'Imana, murumva neza la logique, ni wakoreye inahazwa ry'Imana ukitangira inyungu ya vyose, icamwa cyanyuma kivamwo n'ubukiriro bwawe. Ubukiriro bwacu
ntiburi mu kwirundarunda kw'ivyiza byose ukwikwegwa kwegera ko ama influence n'ibintu byose dushaka, ahubwo buri mu gukorera Imana n'inahazwa ryayo, gukorera inyungu ya benshi, gukorera abandi nico, gukorera inyungu iteruye ubuzima bw'abantu benshi, kudatema igiti abantu benshi bicaye ko kuburyo ubitemye usanga bose bashungurutse, ukitanga ahubwo kugira ngo baduge. Uko baduga niko vyubaka urugori rwawe. Ese Umukama yodufasha kugira ngo natwe mu mihamagaro yacu tubeho muri iyo ntumbero, izo ntumbero zitatu: ininahazwa ry'Imana, ubukiriro bwa benshi, hakaziramwo ubukiriro bwacu. Amen.